nongera ndabaha ikaze mu makuru mwateguriwe na BMBC TV. Murano makuru tuza kubayagira ku byavuye mu nama umukuru w'igihugu cacu yagirishije abarongozi b'ibisata bitandukanye by'ubushikiranganje butandukanye hari ku wa 18 Myandagaro, aho iyo nama yabereye muri komine n'intara ya Gitega. Mu gisata c'uburimyi naho itoni 27 nizo zimbuwe mu murima wa hegitari 2, aho itoni 17 nazo zarobanuwe kugira ngo zizovemwo imbuto zo guteragira. Mu gisata c'amagara y'abantu muganga Fidel Nkezabahizi ahamagarira bene gihugu kwirinda indwara zandukira na cane indwara ya Ebola. Murano makuru tubafitiye amakuru y'inkino n'ayavugwa mu makungu. Dutangurire amakuru yacu kuri no nkuru ivuga ko ubushikiriza manza bukuru bwa Republika y'u Burundi buramenyesha ko bwuguruye amatohoza ku kagwi k'abantu bagirizwa urudandazwa rw'ibigwanisho rutemewe n'amategeko bakoresheje impapuro z'amagendu hamwe no gufutanganya inyandiko. Itangazo urwo rwego rwasohoye kuri uyu wa 18 Myandagaro rivuga ko ako kagwi kagizwe n'abanyamahanga hamwe n'abarundi bamwe bakoresheje impapuro z'amagendu mu gucisha ku butaka bw'u Burundi umuzigo munini w'ibigwanisho. Ubushikiriza manza bukuru bwemeza yuko bumaze guhagarika umunyamaha azwi ku izina rya Ditwa Wayne afise amamuko yo muri Afrika y'Epfo hamwe n'umurundi yitwa Muco Edi iruhande y'ibigwanisho bitari bike vyafashe. Ubushikiriza manza bukuru bwa Republika y'u Burundi bumenyesha ko bubandanya amatohoza yimbitse kuri urwo rudandazwa, ubwo bugizi bwa nabi bahanwe hisunzwe amategeko kugira ngo habone ku ruhara rw'umwe canke ishira hamwe mu gutegura no mu gushira mu ngiro. Mu nama yagirishije abarongozi b'ibisata bitandukanye byo mu bushikiranganje bujejwe inyubako, iterambere ry'ibisagara, uburaro no gutwara abantu n'ibintu ku kirimba mu ntara ya Gitega, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagabishije amenyesha ko ubushikiranganje buterekana umwimbu buzofutwa kuko ngo kubwiwe ubushikiranganje butunguka buba buriko buhomvya igihugu gusa. Iyo nama umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste akaba yayiremesheje mu rukurikirane rw'amanama agirisha abakozi b'ubushikiranganje butandukanye na cane ubusanzwe bufise uruhara runini mu kugwiza umwimbu w'igihugu. Umukuru w'igihugu akavuga ko atakamaro ko kugumizaho ubushikiranganje ataco bwimbura atari uguhomvya igihugu. Muri iyo nama Perezida Ndayishimiye yibukije indongozi zo mu bidukikije ko ubushikiranganje bujejwe inyubako bufise mu kwamamaza ishusho nziza y'igihugu na cane biciye mu gutunganya inyubako zishemeye. Muri ico kiganiro umukuru w'igihugu yibukije kandi ko ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi ribuze ibyo kugurisha ubutaka bw'u Burundi ku banyamahanga bivuye cane ku bubegito bwa bamwe mu barongozi bafise uruhara mu kureka amatongo y'igihugu akagurwa n'abanyamahanga. Acasaba abajejwe ibisata vy'amatongo hamwe n'inyubako gukurikiranira hagufi ikurikizwa ry'iyo ngingo. Yasavye kandi abajejwe igisata c'inyubako kuba hafi abene gihugu mu kubasigurira ineza y'imigambi irangurwa muri ico gisata kugira ngo birinde impari n'imyidogo bijana n'iyo migambi y'abene gihugu batayitahuye. Mu gisata c'amagara y'abantu umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Fidel Nkezabahizi amenyesha ko ukwirinda indwara zibiza cane indwara ya Ebola bitoba ibikorerwa mu mipaka yabona woba umwitwarariko no mu gihugu hagati. Ivyo yabishikirije mu ijambo ryo kugurura inama izomara imisi 3 mu ntumbero yo gukahiriza ubwenge abafise ico baterera mu gisata c'amagara y'abantu ngo bashobora guhangana n'ikiza ca Ebola ku mipaka. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Dodieu Nkunzimana. Kuri wa 17 Myandagaro umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Fidel Nkezabahizi yarugura ibikorwa by'inama y'imisi 3 hatumiwe abafise ico baterera mu gisata c'amagara y'abantu mu ntumbero yo kwitegurira gukinga no guhangana n'indwara zibiza na cane kiza ca Ebola ku mipaka y'u Burundi n'ibihugu bibanyi. Mu bafatanya bikorwa b'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu batumwe muri iyo nama harimo shira hamwe mpuzamakungu UNICEF, Africa CDC, IGAD,
ishirahamwe gitaho amagara y'abantu ku isi OMS, ibanki y'isi yose, ishirahamwe OIM, intumwa z'ibiro by'umushikiranganje wa mbere, abajejwe ibisata bitandukanye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no mu bundi bushikiranganje bufasha mu mugambi One Health. Mu ijambo yashikirije umushikiranganje w'amagara y'abantu yaravuzemwo ko hashima ibikorwa by'abafatanyabikorwa ku nterano yabo mu ntumbero yo gukingira amagara y'abene gihugu. Kuri abo bafatanyabikorwa nyene umushikiranganje yaciye abamenyesha ko ingorane z'igisata c'amagara y'abantu mu gihugu cacu c'u Burundi zihari, ariko ngo ziterwa n'ingwara zibiza, agasaba mbere ko ukwirinda bitoba ivyo ku mipaka gusa, mbere vyoba n'umwitwariko mu gihugu hagati hamwe no mu bihugu bibanyi. Ku bijanye n'intumbero y'iyo nama, umushikiranganje yasavye abitavye iyo nama ko hoba gushimikira hanini ku kwiyumvira icokorwa n'intererano na cane cane mu kwikingira ikiza Ebola, agasaba ko ibihugu bisangiye imbibe n'u Burundi vyoheza bigafasha gupima abakora uruja n'uruja muri ivyo bihugu mu gutanga amakuru agezweho kandi ku gihe no kwihweza ivyokorwa imbere y'ibindi. Umushikiranganje yarangije amenyesha ko atagihugu na kimwe covuga ko cikingiye bihagije, mu gihe ibindi bihugu bibanyi atanga ingo zo kwirinda no kwikingira zoba zafashe. Twabamenyesha ko inyigisho z'iyo nama izomara imisi 3 zizofasha abaganga bazofasha ku mipaka gushobora gupima byihuse abiketswe ko ibimenyetso by'ikiza ca Ebola, gukurikira neza umurwayi, gukoresha neza ibikoresho, kwikingira mu gukingira neza isuku ry'intoke, ngo kuko umuganga yigishijwe neza, yikingiye neza, akingira abaganga bagenzi we hamwe n'amagara y'abene gihugu. Nayo mu gisata c'uburimyi itoni 27 z'ibiraya nizo zimbuwe mu murima wa hegitari 2, itoni 17 nazo zirobanurwa ngo zizovemwo imbuto zirobanuye zo guteragira. Ivyo ni bimwe mu vyashikirijwe n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka Clotilde Kampimbare ku rugendo yagize kuyu wa 17 Myandagaro uyu mwaka turimwo ku mutumba wa Kajondi, zone Kajondi, komine Bururi, intara ya Burunga. Abo bashitsi ngo bari baje kumuha icegeranyo c'ivyo ko mu bikorwa bari bamazemwo indwi bijanye n'ubutare n'agataka bakoranye n'abahinga b'ubushikiranganje bujejwe ico gisata. Ni inkuru ya mugenzi wacu Alvin Amanda. Muri urwo rugendo yagize icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka Clotilde Kampimbare yaragendeye kuri uyu wa mbere umutumba Kajondi wo muri zone Kajondi, komine Bururi, intara ya Burunga, aho yaragiye kwegeranya umwimbu w'ibirayi amatoni 27, maze muri yo harobanurwamwo itoni 17 z'imbuto z'ibirayi zirobanuye. Aboneraho akaryo ko kuzishirako impapuro zerekana ko izo mbuto ari nziza zo mu kigo cyo kwiguza imbuto ca Kajondi. Nkuko abishikiriza icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguza amateka Clotilde Kampimbare, avuga ko muri ico kigo harangurira ibikorwa vyo kugwiza imbuto z'ibirayi, ibigori n'ingano. Anamenyesha ko yitavye akamo ko kugwiza imbuto mu ntumbero yo gufasha abarimyi ngo baronke imbuto nziza zirobanuye. Agahamagarira abenegihugu kwijukira kurima imbuto zirobanuye kuko bifasha kugwiza umwimbu. Yaboneyeho n'akaryo ko gukengurukira abakoze ibishoboka kugira bashigikire igikorwa co kugwiza imbuto zirobanuye. Agahimiriza abanyamitahe gushira imitahe yabo mu gisata co kugwiza imbuto zirobanuye, gutyo abenegihugu boroherwe kuronka imbuto nziza zizewe kandi zitagira utunenge. Nayo ikigo Izabu agihamagarira gutanga imbuto nyazo zigenewe kurimwa, zitanga umwimbu mwinshi wo gufungura no gushora. Mwomenya ko mu gusoza urugendo rwiwe yagendeye indimo z'ibiraya byo mu mwonga wo ku mutumba wa Gikizi muri zone Kajondi. Inyuma yo kurangura imigambi yose irangurirwa mu Burundi ishigikiwe ni banki y'isi yose, haraye habaye kuyu wa 17 Myandagaro uyu mwaka turimwo ukurimbura imigambi ifashwe mu mugongo ni banki y'iterambere ya Afrika, aho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye aho amenyesha ko intumbero nyamukuru ari kurabira hamwe amahera aba yarategekanirijwe iyo migambi ayamaze gusohoka n'umusaruro w'ibikorwa biba bimaze gukorwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Audric Niyuhire.
Muri ico kiyago cyo kwirimbura caraye kibaye kuri uyu wa 17 Myandagaro, imwe mu migambi ifashwe mu mugongo ni Banki ya Afrika y'iterambere, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye yashimye n'umugambi ujanye no gutanga umuyaga nkuba mu gihugu cose, aho yamenyesheje ko ishigwa mu ngiro yawo ririko rigenda neza. Anashima umugambi ujanye no kwigisha abanyeshure bazofasha mu byo gukurikirana ibyo gufungura neza uriko urakorerwa muri kaminuza y'u Burundi hamwe n'indi migambi, ariko kandi akaba yavuze ko mu migambi hijanye n'uburimyi n'ubworozi hakiragahaze, aho akaba yagiriye katanga n'intumbero yotuma bigenda neza. Kurabira hamwe amafaranga aba yategekanijwe kuri buri mugambi, amafaranga amaze gusohoka no kurabaho ibikorwa byari bitegekanijwe bigeze cyo kimwe n'umusaruro bimaze gutanga, niyo ntumbero y'ivyo biyago nk'uko uyo mushikiranganje yabimenyesheje. Umushikiranganje Nestor Ntahontuye amenyesha kandi ko bimwe mu bishobora kubuza ko iyo migambi ifashe mugongo niyo Banki ya Afrika y'iterambere itereje imbere nk'uko bisanzwe bitegekanijwe ari uguteba gutanga inyishu ku bibazo biba byabajijwe, amadosiye aba yatanzwe kugira ngo aronke uruhusha rw'Ibanki ya Afrika y'iterambere hamwe n'abakozi bakwiye kugira ngo bashire mu ngiro iyo migambi. Avuga kandi ko bagiye kubandanya bakorana cyane nabo mu Banki ijeje iterambere rya Afrika kugira ngo ibikorwa babikorere hamwe gutyo bibandanye gutera intambwe. Mwomenya ko kurimbura iyo migambi ishigikiwe n'iyo banki vyakozwe mu buryo bushasha butandukanye n'ubwahahora, kuko barimbura buri mugambi maze aho ujejwe umugambi umwe wese vyamugoreye hakaboneka hagafatwa ingingo mperekeza. Ivyo navyo bakizera ko bizotuma iyo migambi ibandanya gutera imbere kuruta uko vyahora. Mu gisata c'inkino, abana b'abakobwa n'abahungu barenga 50 bari mu buruhuko ku mugwa mukuru wa komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura bariko barahabwa inyigisho z'umupira w'amaguru n'iz'umupira w'amaboko mu ntumbero yo kubakingira kuja mu ngeso mbi. Abavyeyi babo bana barashimira cyane umwigisha w'ikarashishi yafashe iyo ngingo ariko arabafashiriza abana babo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Odrick Niyuhire. Inkino ngo ni kimwe mu bituma abana bari mu buruhuko bataja mu ngeso mbi. Ivyo bivugwa n'umwigisha w'ikarashishi Felix Niyongabo batazira maceri, ariko arafasha ugwaruka rwo ku mugwa mukuru wa komine Bubanza ruri mu buruhuko abicishije mu nkino. Abana bashika 60 bari mu buruhuko, abahungu n'abakobwa bafise imyaka 6 n'iyirenga, nibo uwo mwigisha w'ikarashishi Felix Niyongabo ariko yigisha inkino z'umupira w'amaboko basketball n'uw'amaguru football. Kimwe mu vyatumye uwo mwigisha yiyumvira gufasha abo bana, ashikiriza ko ari kugira abakingira ivyo bajana mu ngeso mbi. Bamwe mu bavyeyi bafise abana bariko barakurikiranwa n'uwo mwigisha bo muri quartier Bubanza barashima ico ciyumviro, kuko ngo iyo bari kubuzi abana baraba amafilime arengeye imyaka yabo mu mbonesha kure no mu matelefone y'abakozi, abandi ngo bakayerera, bamwe ngo bakagira amasanganya atandukanye, abandi ngo bakonona ibintu by'abandi bigatuma abavyeyi bariha. Uyu mwigisha w'ikarashishi asaba abajeje intwaro gufasha mu bikoresho bijanye n'izo nkino. Abavyeyi nabo ngo barungika abana kuko ngo binafasha kubona impano z'abana mu nkino zitandukanye. Amakuru yacu tuyarangirize mu makuru avugwa mu makungu, aho icuka hagati ya Irani na Amerika kibandanya kuba kibi cyane kuba ikiringo bari bihaye kirangiye ataco bashitseko. Ico naco ni kiringo c'amezi 2 bari bihaye kugira ngo babe bashitse ku masezerano y'amaho. Ico kiringo carangiye kuwa 17 Myandagaro uyu mwaka turimwo. Mu gihe ibiganiro hagati y'impande zose bikomeje kugorana, ikibazo c'umutekano wo mu muhora wa Hormuz kiriko kirushiriza kwibonekeza. Uyo muhora w'amazi ungana n'ibirometero 33 uhambaye cyane ku masoko mpuzamakungu, uriko urabangamirwa cyane n'indiane za politike mpuzamakungu. Ivyo bigatuma hashobora kuba ingaruka kubijanye n'ibitoro n'ubwikorezi mpuzamakungu. Hagati aho President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari imbere y'ibimenyesha makuru bitandukanye yabwiye abanyamerika ko agomba arase ku gihugu ca Oman kugira bikunde umuhora wa Hormuz awigarurire ubu murima wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Irani nayo yishuye ivuga ko yiteguye kugwana intambara uko izoza imeze kose. Turabandanya n'amakuru avugwa mu makungu, tuje muri Ukraine n'Uburusiya, aho intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ibukibandanya. Ibitero vya drone n'ibisasu bibandanya gutikiza inganda ku mpande zose.
Mwijoro ryo kuwa 17 Uburusiya bwatangaje ko bwahagaritse drone zirenga 600 zari zigiye kurasa ku butaka bw'Uburusiya mu karere ka Moscow. Iyi ntambara ikabimaze imyaka irenga 4. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Roma Ndikuriyo. Ku mugabane wa Buraya hagati y'Uburusiya na Ukraine intambara zirabandanya kandi mu buryo bukomeye. Hari kwa 20 Ruhuhuma 2014 nibwo Uburusiya bwatanguye igikorwa ca gisirikare co kwigarurira intara ya Crimea. Hanyuma ingwano ikwira mu karere ka Donbass. Niyo mpamvu bamwe bavuga ko intambara yatanguye mu mwaka wa 2014. Kwa 2024 Ruhuhuma 2022 Uburusiya bwaratanguye kandi ikindi gitero gikomeye bise full scale invasion ku gihugu cose ca Ukraine bwinjiye buvuye mu Burusiya, Belarusi, Crimea no mu turere twa Donbass. Iyi niyo tariki abantu benshi bama bavuga yuko intambara burya yahuje Uburusiya na Ukraine ariyo tariki yatanguriyeko. Intambara yatanguye mu buryo bwagutse muri 2014 koko, ariko igitero kinini catanguye ku 2024 Ruhuhuma 2022 ari naco gitero cabandanije kuvyara intambara ikomeye gushikana uyu mwanya turiko turabaha kwa aya makuru. Mw'iri joro ryakeye habaye igitero gikomeye, abategetsi b'Urusiya bavuga ko drone zirenga 600 zarungitswe n'igihugu ca Ukraine i Moscow. Ivyo bitero vya drone vyateye ubwoba abanyagihugu b'Urusiya, aho abantu batari bake bakomeretse kandi inyubako zimwe zimwe zikaba zabomaguritse, harimo n'ikigo citwa Wildberries. Kurundi ruhande Ukraine nayo irabandanya gutangaza ibitero ku butaka bw'Urusiya. Amakuru mashasha avuga ko Ukraine yasambuye ibice vy'inganda n'ibikorwa vy'igihugu Kaliningrad. Muri Ukraine ho ibitero vy'Urusiya birabandanya kandi mu karere ka Kharkiv igitero c'Uburusiya cahitanye abantu 10, abandi barakomereka nk'uko abategetsi baho babivuze. Ibi birerekana ko naho hari imvugo zerekeye ibiganiro vya diplomasi, intambara yo mu kirere n'ibitero ku bikorwa by'abanyagihugu bikibandanya. Intambara imaze imyaka irenga 4 yarase kurangira, ikomeje kwaguka no mu bindi bice bitari mu rugamba nyamukuru, mu gihe isiguma yiteze umwumvikano hagati y'ivyo bihugu bishobora kuzana amahoro arama, ariko bikaba bikigoranye hagati ya Kiev na Moscow. Aha niho hagarukiye amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Ndashimiye bagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Ndashimiye namwe mwese mwayakurikiranye. Mugiraho muba mwubahwe naho butaha.